Dufate Bibiliya zacu dusoma aya majambo dusanga mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kabiri umurongo wa 22. Dusoma n'icete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 22. Haravuga ngo ariko kwifuza k'ubusore uguhunge maze ukurikira ukugororoka n'ukwizera n'urukundo n'amahoro ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ukwifuza k'ubusore uguhunge. Icete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 13 haravuga ngo nta cyabagerageje atari icyo umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, nizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe n'ibibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Amen. Kunesha ikigeragezo. Ndashari kuri tentation. Kunesha ikigeragezo. Icyo ukwiye kumenya ni iki gikurikira. Ikigeragezo icyo ari cyo cyose hariho akaryo ko kugisohokamwo, hariho akaryo ko kukivamwo. Il y a toujours un moyen pour en sortir. Ako kajambo upfume wibagira ibindi. Il y a toujours un moyen pour en sortir. Uko bigenda kose hariho akaryo kuko ushobora kubivamwo. Nimba rero hariho akaryo ko Imana yarategekanije akaryo kuko ushobora kubivamwo, bisigura ngo wamaze kubinesha. Bisigura yuko utegerezwa kunesha ikigeragezo. Hari igihe umuntu aba mu kigeragezo akabona umengo none harapfuye, akabona umengo none icyo kigeragezo kirarenze, akabona umengo arapfuye. Ariko nagira ndakubwire ngo ibyo nibinyoma bya Satani. Uko Imana yaradusezeraniye yuko itazemera yuko tugeragezwa n'ibiruta ibyo umuntu ashobora, ariko hamwe n'ibibagerageza izoducira icanzo kugira umuntu abone ingene ashobora kwihanganira ikigeragezo icyo ari cyo cyose. Haleluya. Imana mwumvise uko yavuze, Imana niyo kwizigirwa. Niko Pawulo yabwiye aba bantu b'Ikorinto, Imana niyo kwizigirwa, nizobakundira ko mugeragezwa n'ivyo mudashobora, hamwe n'ibibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kuvyihanganira ivyo bintu byose bigenda bibagerageza. Nta na rimwe uzigera uhura n'ikigeragezo kikurusha inkomezi. Aka kantu kamenye, iki kintu gitware. Uretse ryatera bwoba rya Satani, nuzogira uhura n'ikigeragezo kikurusha inkomezi. Imana ibonye kigomba kukurusha inkomezi, ikiza mu bubasha bwayo, mu nzira zayo zirenga 1000, mu nkomezi zayo, mu bwenge bwayo, igakiza ikakikuraho kugira ngo kikubise hanyuma ubandanye urugendo. Haleluya, haleluya. Ariko rero utegerezwa gukora icyo utegerezwa gukora nyene muri iyo ntambara uba urimwo. Ntucurera amaboko ngo Imana yaravuze ko izoncira icanzo, ucurarika agahanga ngo Imana irabizi ko izoncira icanzo. Oya, uragwana intambara, uragwana intambara. Izo ntambara turazibona hepfo. Izo ntambara utegerezwa kugwana, utegereza kuzigwana. Ntucurarika agahanga, ntucutuza. Haleluya. Ibi bintu bizogufasha kunesha ikigeragezo. Icambere, wanke gutega ubwoba n'ikigeragezo. Wanke gutega ubwoba n'ikigeragezo. Wanke ubwoba mu izina rya Yesu Kristo.
abakristo benshi baratega ubwoba no kubona muri bo haza ivyiyumviro bitari vyiza bishaka kubagerageza. Umuntu akumva ubwoba bakiyumvira ko ari abanyamafuti ba nyuma, bakababazwa no kubona batararengera ubwo rwego bw'uko ivyiyumviro bibi bishobora kuza muri bo, mbere akumva n'isoni zo kugeragezwa. Ariko nagira ndakubwire ngo uko n'ukudakura, uko n'ukudakura mu buryo bw'impwemu, kubera umaze gukura ibigeragezo biraza kuri wewe. Kuba ibigeragezo biza kuri wewe siyo ngorane, sico kibazo. Ingorane ihagarara hahandi iyo wemeye ukavyemerera bikavyibuha, ukavyemerera bigakura muri wewe, bigatwara inda, hanyuma nyene bikazovyara icaha. Nayo kwibigeragezo biza kuri wewe canke vya vyiyumviro bibi biza kuri wewe nibisanzwe, kugeragezwa nibisanzwe, ariko ntuze wemere ko vyubaka muri wewe. Nta muntu akura ku buryo arengera kugeragezwa. Nta muntu n'umwe aba ku rwego arengera kugeragezwa, ahubwo uko uduga mu buryo bw'impwemu niko urushiriza, niko wamuba rushiriza kurondera kukugerageza. Haleluya! Niko wamuba rondera kugerageza kukugerageza. Ariko ayanda kubwire ngo uko ahubwo turushiriza nyene kumwegera, turushiriza kugira inkomezi zo kumunesha. Araza akazana ivyiwe, kuko urushiriza kumwegera urushiriza kugira inkomezi zo kumunesha, urushiriza kugira amaso arahumuka, ukabona inzira azananye, ukabona ivyo ari vyo, hanyuma ugatahura ko ari wa mubi, hanyuma ukagwanya Satani. Ntuze kunigana n'ubwo buntu buriko burazunguruka muri wewe, ugwanya Satani yabizanye abiherekeje. Haleluya! Oh, haleluya! Mu bundi buryo ikigeragezo cyategerezwa kukwemeza kuri uw'Imana, kuko Satani ntashobora gutera umuntu akora ibyo ashima. Ni ukuvuga bene uwo muntu aba ari gwiwe, aba ari uwiwe. Rero niwageragezwa uzoca umenya yuko uri uw'Imana, atari ibigeragezo wikwegeyemwo wewe cyane cyane, uzoca umenya kuri uw'Imana. Ikigeragezo rero kiragaragaza ko Satani akwanka. Ntuzohave wiyumvira iminsi yose ngo ni ikigeragezo c'intege nke zawe, cyane cyane atari ibintu wijanyemwo canke c'uko waboshwe n'ivyinosi. Oya, Satani aratwanka, kandi kutwanka nibisanzwe, tugerereye mu isi yiwe, ariko turi ingenzi, turi mu rugendo bwo kuja mu ijuru, turi mu isi mbi. Kugeragezwa rero nibisanzwe, ikidasanzwe nukwemera kubigwamwo. Kuvyikingira ngo ntibikuzeko ntibishoboka, kubera intumwa Pawulo yavuze ngo muri aya majambo twasomye muri iki cete yandikiye Abikorinto, yavuze ngo hamwe nibibagerageza, ntiyavuze ngo nibyashika mukageragezwa, yavuze ngo hamwe nibibagerageza. Yarabizi ko ari abantu bategerezwa kugeragezwa. Donye kugeragezwa birahari, biriho nyene, birahari. Yavuze ngo hamwe nibibagerageza, uko muzogenda murageragezwa, Imana izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kwihanganira ibi bintu biza kubagerageza. Haleluya! Haleluya! Rero nico gituma narimvuze ngo kwikingira ibi bigeragezo nibishoboka. Birahari ibitugerageza birahari, ariko nagira ndakubwire yuko Imana iba yateguye akaryo kuko dushobora kubirengana, akaryo kuko
dushobora kubinesha, akaryo kuko dushobora no kuvyihanganira, hanyuma umwanya ukwiye ugeze bikadukugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Usomye aha mu Baheburayo 4 urasanga yuko kugeragezwa si icyaha. Yesu yarageragejwe, tugeragezwa nk'uko na Yesu yageragejwe, ariko we tuze turibuka yuko atacyaha yakoze, nta cyaha yakoze, nta cyaha yigeze akora. Ibi bintu tuze turavyibuka. Abaheburayo 4:15b, wewe nta cyaha yakoze nubwo yageragejwe. Kibi cyaha iyo kikunesheje. Ibi bitahure neza muri iki cyiyumviro cya Martin Luther King, yavuze ngo vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. Aha bariho tubitahurira. Kristo Yesu ashimwe. Muri aya majambo bariho tubitahurira. Uyu mugabo yitwa Martin Luther yavuze ngo ntushobora kubuza inyoni ko zoreka kuguruka ko hejuru y'umutwe wawe, mugabo ntushobora kwemera ko zarika mu mushatsi. Ninde umuntu muri twebwe aremera ko inyoni zimwarika ku mutwe? Ninde? Hariho uhari? Ariko zama zagurutse hejuru yacu. Donc, vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous donner des mauvaises pensées, mais vous pouvez choisir de ne pas les suivre. Satani kukuzanira ivyiyumviro bibi arabizana nyene, kuko erega abari ku kazi, mugabo kubikurikiza niho uzoba ukoze amakosa manini, kubishira mu ngiro, kubifata ugaca ubishira mu ngiro. Uko turushiriza kwegera Imana niko Satani arushiriza kugira umwete wo kutugerageza. Kuva dukijijwe Satani yaciye yiha intego yo kurondera kudusambura. Hari igihe uba uri kurasenga ukaza wumva ivyiyumviro bibi bije muri wewe, kugira Satani abagomba kugusamaza kugira ngo wiyumve nabi, mbere n'ivyo gusenga ucubireka, nuzucika intege n'ivyagenda uko. Menya yuko Satani atinya amasengesho yawe, niyakuzanira ibintu kugira gusamaze, menya yuko yatinya ahubwo yuko ubandanya n'inguvu n'umwete ngo uhave umusambura. Uzoca uvyibuka umubwira uti Satani, loin de moi, au nom de Jésus. Haleluya. Satani abari ku kazi nakubwiye, niyo uri kurasenga ntatinya kukuzanira ibyo vyiyumviro, ariko uzoca umenya yuko yatinya ayo masengesho yawe. Abashaka kuyahagarike ntubandanye kumugirira nabi. Hari igihe bishika rero tukiyagiriza tukavuga ngo kubera iki ibi bintu binjemwo. Uzoca utahura ko ari igitero ca Satani, ugarura ivyiyumviro vyawe ku Mana, ubandanye urugendo. Uzoca wari kurasenga ubandanye, wari kurasoma ijambo ubandanye, uzoca utahura ko ari ibitero vya wa mugwanizi. Uzoca umenya uwo muhangana uwariwe. Ariko hari ico Satani atazi, nuko nyene uko turushiriza kwegera Imana, amaso arahumuka, tukabona Imana, tugatahura amayeri yiwe, tukamenya neza inzira ziwe, hanyuma tukabona kunesha. Haleluya. Ikindi uko turushaho kumwegera, tugira inkomezi nyinshi zitubashisha kumunesha uko bukeye uko bwije. Rero nugira ingorane zibiza mu mutwe wawe, nugira ingorane z'ivyiyumviro bibi, ahubwo rushiriza kwegera Imana, uzogira inkomezi zo kunesha Satani n'ibikorwa vyiwe. Haleluya.
ikigira kabiri, utahure neza ibigeragezo bikuza ko wewe kenshi. Wisubiremwo wiyumvire ibigeragezo bikunda kukuza ko wewe kenshi. Ibikunda kukuza ko wewe kenshi bica mu vyiyumviro nyene ugasanga wabikoze. Ni ibihe ubitahure, hanyuma umaze kubitahura uhangane na Satani abizana. Bana guhangana navyo, uhangane na Satani abizana mu izina rya Yesu Kristo. Hari abo usanga bakogwa ku mutima cyane, abantu bari sensible bafise imitima yoroshe, novuga ngo imitima yoroshe ku bintu bimwe kuruta ibindi. Hariho ibintu biba ugasanga ugize ubwoba bwinshi ugahagarika umutima cyane, n'ibindi biba ntibikugire ku bushobozi. Abantu nk'abo barahari muri twebwe nyene, hakaba ibintu ukumva urakozwe ku mutima, ukumva nyene umutima uratinya, ugize ubwoba bwinshi, n'ibindi biba ugasanga ntacyo bitugira. Urakwiye kumenya ibyo bintu bikunda kuba ukumva uragize ubwoba bwinshi kugira ngo witegure guhangana n'uwo mwasi abizana muri wewe. Hariho ahantu ufise intege nke kandi utegerezwa kuhamenya, kuko Satani warahazi kandi niho usanga guterera gose, niho usanga guterera. Uraza aho unanirwa mbega, umuntu wese yarakwiye kumenya ahantu akunda kunanirirwa, hanyuma ukama witeguye, kuko Satani aho nyene unanirirwa niho azokwama guterera, kandi azoba ashaka kukugwisha mu caha kugira ngo nyene agukure kwa mavuta, agukure mu nzira y'ukuri. Bamaso ushikame mu rugendo. Haleluya. Satani agenda yivuga nk'intambwe arondera uwarotsa, ariko wewe na jewe muri vya bindi dutegerezwa gukora, muri rwa ruhara rwacu dutegerezwa kumugwanya. Kandi Petero yarongeye ko ngo tumugwanye dufise ukwizera gushikamye. Haleluya. Tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, mu yandi majambo atabwoba dufise. Tumugwanye atabwoba, tudatinya, ariko dufise ukwizera gushikamye, kuvuga ngo Satani yaratsinzwe na Yesu ku musaraba, negerezwa kumugwanya kandi nkamutsinda. Reka nsubire rero ndavyenimere ivyo bintu bikunda kukugerageza, kugira dufate aka kanya tuvyiyumvireko. Ni ikihe kintu gikunda kukugerageza? Ni umunsi wuhe ukunda kugeragerezwako? Hariho umuntu avuga ngo jewe nkunda kugeragezwa dimanche nk'akarorero, ubundi akavuga ati je kuwa mbere ndageragezwa cyane kubera Satani anzanira ivyiyumviro binterera muri rendiyozi, nkaca nshaka gusiba ku kazi, nkasanga ndumunebwe sinakoze ibyo nategerezwa gukora. Ugasanga urafise amasaha uteregwako, amasaha ugasanga nk'akarorero utegwa ugiye kuryama, ushitse mu ishuka yawe muri cya gitanda cawe uri wenyene, ugasanga uteregwa hajya nyene muri irya shuka, muri ajya amasaha nyene. Ni hehe ukunda kugeragerezwa? Andruwa, ahantu uhagiye ugeragerezwa, ni mu gitanda, ni ku kazi, ni muhira, ni mu babanyi, ni mu kabare, ni igihe ugiye kure y'umuryango wawe, ni ku ishure, hajya uri muri recreation, ni ryari, ni mu gihe uri kurakora interrogation, kuko imwemu yo gutirisha, akajwi ko gutirisha kaca kaza ati kubita akajisho hariya imbere murya kara kwereke. Ni hehe? Ni ryari? Ni mu gihe uri kumwe
n'abagenzi bawe utega uri kumwe n'abandi abagenzi abo mukorana. Iyo uri wenyene ni ryari? Jewe ndibuka je ku kazi narakunda kuhateregwa mu nkuru nkasanga nanje navuze inkuru zipfuye, nataha nkiyanka bijya bintu nabivugiye iki kubera iki nanje bagiye mu nkuru. Aho rero akajwi kaba kariko karambwira ngo baca bavuga rero ko ari ukijijwe byo mu rwego rwo hejuru niwaguma unumwe. None ko mu nyuma nagize imigabo kandi bigakunda, bakavuga amakuru nkaca nguma ninumiye ndi mu bindi vy'iwanje. Hari abantu bashobora gutererwa ku kazi nk'uku nategwa nanje. Aha turiko turavuga ibi kugira ngo uhiyumvire muri ico gihe utegwa ubumeze gute, uku icyo gihe ugeragezwa uba uri mu yihe eta, uba umeze gute? Niyo urushe, niyo uri wenyene, niyo washavuye, niyo uhagaritse umutima, ni nyuma y'intsinzi ikomeye, canke iyo wadugijwe cyane mu buryo bw'imwemu, canke wadugijwe mu buryo mbere no mu buryo bw'umubiri, niyo wungutse cyane ku badandaza, hoba ari aho uteregwa. Hariho ibihe umuntu ateregwamwo, hariho eta tubamwo ugasanga ni eta nziza mugabo tukayiteregwamwo. Eta nziza mu buryo bw'umubiri gushigwa hejuru, mu mubiri gushigwa hejuru, mu buryo bw'icubahiro. Iyo wujujwe urashobora kuzuzwa mugabo ukisanga waguye no mu caha co gusanga Satani yaciye akuzanira ubwibone. Turakwiye kugira ivyo vyiyumviro, uze kugenda wiyumvire wongere wibuka ahantu uteregwa ahariho. Ivyo turakwiye kubimenya kugira ngo bikunde tumenye uko duhagarara neza imbere ya wa mubi. Umuntu wese ategerezwa kubimenya, ategerezwa kwimenya kugira ngo yirinde uko bishoboka kose kugeragezwa. Bikunda kuvyirinda uvyirinde, ivyo bikunda kuvyirinda uvyirinde. Navuze ko ibigeragezo ntibireka kuza, ariko hari ivyo bishoboka ko twirinda, n'ibindi dusanga vyaje bidakunda ko tuvyirinda. Bibiliya iradusubiriramwo kenshi ko dutegereza kwama tugavye kubw'ibigeragezo kuko bitazobura kubaho. Aho niho tutazosanga tuguye mu mitego itandukanye. Reka dusangire aya majambo atugabisha. Umwami Yesu yaratugabishije, ibi yabigabishije abigishwa bari kumwe, ariko na twebwe aratugabisha muri Matayo 26 ku murongo wa 41. Aravuga ngo nimube maso musenge, nimuje mu mosha mabi. Umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke. Nimube maso musenga. Aho yariko arabagabisha mutabaye maso nukuri muza gusanga mwatewe mu vyiyumviro, mwatewe bice vyanka ko musenga. Ariko nimube maso mugabe, nimwemera amajwi abatwara asange ntibigikunda ko musenga. Yarandikiye intumwa Pawulo abitesalonika mu cete ciwe ca mbere yabandikiye igice ca 5 umurongo wa 6 gushika ku 8. Arababwira ngo, arabahanura yuko bakwiye kwama bagavye. Nuko rero umurongo wa 6, nuko rero nidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza, kuko basinzira mwijoro, n'ababoregwa baboregwa mwijoro. Ariko tweho ko turaba umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye n'inkofero yo kwizigira agakiza. Twame tugavye kugira ibitero nibidutere. Na Petero nyawe nyene yaraduhanuye mu cete ciwe ca mbere igice ca mbere umurongo wa 13. Aravuga ngo nuko rero mukenyere
mu mitima yanyu mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Igice cya 4 umurongo w'indwi naho haravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ibitero ntibitubuze gusenga. Haleluya. Mu gice cya 5 umurongo w'8 naho nyene yavuze ngo mwirinde ibiboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari we Satani wa mugwanizi agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarosta. Ku murongo ukurikira niho yaciye avuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Pawulo yaratugabishije ntiturekere Satani kibanza ngo atsimbatare muri twebwe. Mu Banyefeso 4 umurongo wa 27 havuga ngo kandi ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Nitwemereye guha Satani icicaro. Nicyo gituma dutegerezwa kuba maso. Utabaye maso usanga yaje agatsimbatara muri wewe. Haleluya. Rero niwemerere ko Satani atsimbatara muri wewe. Na Salomo yaraduhanuye mu Migani igice cya 4 umurongo wa 26 n'uwa 27 aravuga ngo usene inzira y'ibirenge vyawe kandi ingendo zawe zose zitungane, ntugatambambira iburyo canke ibumoso, ukuri ikirenge cyawe mu kibi. Aha nuko tugabisha kugira ngo wa mubi ntidusange yadutwaye. 16 naho umurongo wa 17 havuga ngo inzira y'igihamo y'abagororotsi nukwitandukanya n'ikibi, uwirinda mu nzira yiwe akiza ubugingo bwiwe. Nuko twame turabirinda kugira ngo dushobore gukiza ubugingo bwacu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Twirinde, tube maso, nitureke Satani ngo atsimbatare mu bugingo bwacu, atsimbataza ibyiyumviro byiwe bibi, usanga byavyaye ibyaha, hanyuma dusange twabaye abaja b'icyaha. Ibyo bintu biragahera. Umuja w'icyaha ni wa wundi agikora uyu munsi, ejo ugasanga yagisubiyemwo, icyaha kikamwizingirirako, ugasanga yagisubiyemwo kandi yagisubiyemwo. Ukaba uri hano, Satani yari yarakugize uko. Ndagomba dusengane Imana. Dusenga Imana kugira ngo Imana igushoboze kwama unesha. Birashoboka tuzoshikaho tuganira yuko dukwiye kwama tunesha. Imfunguruzo zikwiye gutuma twama tunesha. Izo mfunguruzo kugira uzigendane nanje ndazigendane. Rero umuntu kumbure yumva afise icyamwizingiriyeko, icyaha cyamwizingiriyeko, agerageza kucikunkumura bikanka, kuciyambura bikanka, ndagira nsabe ngo atera intambukaze hano kugira ngo dusengane Imana. Kaze nawe utarakira Yesu ntusigare mu ntebe. Ibigeragezo ubu ngaho wari kurageragerezwa, nagira ndakubwire ngo birashoboka. Rero icyo utegerezwa gukora ugikore. Ubu ndagomba ngo dusengane Imana. Uvuge ngo Data, mu izina rya Yesu Kristo, nteye intambuko imbere yawe. Hari byananiye, bimbereye umutwaro, bimbereye ikigeragezo, binyizingirirako iminsi yose. Ndaje kuri wewe Mana yacu ushobora byose. Ni wewe nituye, ni wewe nihaye kugira unganze. Yesu Kristo wapfuye ku bwanje, ndaguhaye ubugingo bwanje, ubuganze kugira ngo wewe wanesheje ume kunesha ibi vyama binesha. Mwami Yesu, Mwami Yesu nshoboza, Mwami Yesu nshoboza, Mwami Yesu nshoboza kubiheba, minkomezi zo kubireka kuva uyu munsi n'imisi yose nshigaje yo kubaho. Unshoboze guhunga aho noshobora guhunga. Unshoboze gutandukana n'abo dutegerezwa gutandukana. Unshoboze
kuva mu kibanza nama ngeragerezwamwo. Mwami Yesu umpa inkomezi, nashize umutima ku bantu. Kuva uyu munsi mbunesha ibyaha nahora ngendana byahora binesha, ndatuye ntibizosubira kunesha ukundi, mu izina rya Yesu Kristo tuvuge ngo amen. Duza amaboko yose rero utanga imihoho. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bateye intambuko kuko hari bibagoye, hari bibaruhije, bibizingirira kimisi yose. Iyi ni misi waduhaye yo kubohoka mu byo twahora tugenderamwo, mu byo twahora dukora. Ndasengeye umuntu wese rero yateye iyi ntambuko ngo umugirire neza mu izina rya Yesu, mushoboze kurengana bijya byose byari bimuboshe, bijya byose byahora bimugerageza, bijya byose mu izina rya Yesu Kristo. Yamasanga yaguyemwo, yamasanga ariko arasubiramwo akora cya kindi kiyo mwizingiriyeko, ndacyagaguje iminyororo yose mu izina rya Yesu iboheye kw'ico kigeragezo. Mu izina rya Yesu icagagurike. Mwene data bohoke, mwene data kire, mwene data yidegembye mu izina rya Yesu. Ubwo ibyo bimwizingirirako byamuhinduye umuja, ndasenze kuva uyu munsi ahabwe kwidegembya, nibize bimugaruke kukundi. Abagenzi babi ndabirukanye mu bugingo bwa mwene data mu izina rya Yesu. Kiye kibanza naho yoba ari ahantu akorera mu izina rya Yesu, ariko akamari kageregerezwamwo, ndasenze ngo umushoboze guhunga, kuko ubugingo budashira burakomeye gusumba ibihumbi 100 tworonka ku kwezi. Mu izina rya Yesu Kristo umushoboze gufata ingingo, umushoboze wananiwe no gufata ingingo ashobozwe gufata ingingo mu izina rya Yesu. Abanyeshure bahora batirisha mu izina rya Yesu bashoboze imwemu yo gutirisha ibavemwo mu izina rya Yesu Kristo. Imwemu yo gusakuza muri aba bakunda gusakuza barementanya, iyo mwemu yo kurementanya ibavemwo. Abakunda kwidodomba, iyo mwemu ibavemwo mu izina rya Yesu. Abantu baboshwe n'ishavu ndarisohoye mu izina rya Yesu. Ababoshwe n'ubusambanyi ndasenga ngo bashobozwe, nibaze bongere kubugwamwo mu izina rya Yesu. Ababoshwe no kwisambanya, ababoshwe no gusambanira mu mafilime pornographique, ndababohoje mu izina rya Yesu. Nibaze bongere ukundi mu izina rya Yesu. Bashobozwe, 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 bashobozwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndatuye inkomezi zo kunesha ku bugingo bwabo, baneshe Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye kuvyumvise kandi ugiye kubashoboza bazodushingira intahe ko bashobojwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashimeshi. Uri muri mwebwe atari bwakire Yesu aduze ukuboko. Namwe mutari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, mugiriwe ubuntu. Kwakira Yesu biraryoshe. Jewe byaranryoheye kandi n'abandi bose baraha ndabizi umunsi bakira Yesu bararyohewe. Namwe kuva uyu munsi mugiye kuryoherwa mu izina rya Yesu. Nibigoye musubira mwaya majambo. Muremera ko Yesu yazutse mu bapfuye? Muravyemera? Muremera ko yaduze mu ijuru? Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Igizigaye no kwaturisha kanwa ko ari umwami n'umukiza, yapfuye ku bwacu. N'umwami aganza. Kuva uyu munsi mumwakiriye aca atangura aganza imitima yanyu, kandi muzobibwirwa nuko mugize amahoro menshi mutayahorana, mugize umunezero mwinshi mutawuhorana. Musubire mwaya majambo, ariko ndabwira nabo ku buhinga ngurukana bumenyi batwumva ukeneye kwakira Yesu ahari kugira ngo ajane natwe, asubire mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu, ndaciye bugufi imbere yawe, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndasabye imbabazi kuri bya byaha byose nahora ngenderamo, sinzobisubira, uzonshoboza. Mwami Yesu, numfute mu gitabo kwa Satani. Kuva iyi saha nyene
Satani sindi uwawe, n'ibikorwa byawe ndavyihakanye. Kuva iyi saha mbaye uwa Yesu, mbaye uwa Yesu, ndamwihaye, ndamwihebeye. Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo. Niwaza gutora bakwizeye, nanje nzobe ndimwo. Urakoze Mwami Yesu. Dukoma amashi menshi kubw'aba bantu, no mwijuru n'impundu n'amashimwe kubw'abakiriye Yesu umwami n'umukiza. Mumfashe tubasengere kugira ngo uru rugendo batanguye bazorusozera amahoro. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, ndagushimiye aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndasenze ngo ubagirire neza, amahoro yawe abaganze, umunezero w'agakiza wuzure muri bo, urukundo rw'Imana Data wa twese ruganze imitima yabo, ubwizigirwa, kwihangana, kwirinda ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza, byose bibe muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ubuzima bwabo bahoramwo habe impinduka, n'abazobabona baze babone yuko hari cyahindutse. Ubagirire neza mu buryo bwose, bagira inyota y'ivyawe, bagira inyota yo kukurondera, bagira inyota yo kuba mu nzu y'Imana, bagira inyota yo gukoranira hamwe n'abera aho bakoraniye. Mu izina rya Yesu uzobukoze, urabagirira neza, babandanye urugendo. Ndabifurije kubandanya no kuzosozera amahoro. Nugaje Satani n'ibikorwa vyiwe mu buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndugaje amajwi y'abagenzi, inshuti, ababanyi bo batwenga ngo ivyo bintu bagiyemwo ngo nivyo abakene, nivyo ibijuju. Mu izina rya Yesu ayo majwi naza bagire kububasha, ariko bagira umwete wo kubandanya urugendo, baze barurangiza amahoro. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise kandi uzobibakorera. Natwebwe twese twisengera ngo uzoduhe gusozera amahoro urugendo twatanguye. Urakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.